Bakunzi namwe inshuti mwumviriza Radio Maria, nsubiye kubaramutsa ndabipfuriza no kubandanya igihe ciza c'ubushikiro hamwe n'umunsi mukuru mwiza wa Yohani w'umusaraba tuzohimbaza hirya y'ejo kuwa gatandatu igenekerezo rya 14 Kigarama, kandi musanzwe muzi ko ari uwo mweranda nyene ariko aradufasha kwitegurira umuzo w'umukama. Nubu rero muri iri shure ry'ubweranda dushaka twegere Yohani w'umusaraba atuganirire yikoze mu gahogo ingene yivuga urukundo nkomoko y'ivyaremwe vyose. Tumwumvirize ukabivuga muri bwa buhinga bumuranga bwo kwandika mu vyese vy'ivugo. Yandika ati: umucanja gukunda niwe nifuza kuzoguha, kugira ngo kubwawe twamane nawe, afungure umukate ku meza urya nyene nanje mfungura, kugira ngo amenye ivyiza jewe mfise muri uwo mwana, kandi ahimbarwe hamwe nanje ku butore n'ubutoto bwawe. Ibi Yohani w'umusaraba abishira mu mvugo y'Imana Data abwira umwana wayo yamyeho jambo rizima Yezu Kristo. Tubivuze mu majambo make abiri gusa, twovuga tutubwa mbere muri kano gace k'urubyino Yohani w'umusaraba mweranda avuga ivyerekeye ibiremwa ahereye ku nkomoko yavyo, nayo si yindi ni Imana Data. Imana Data rero yiyumvira ibiremwa akabirabira muri jambo mwana wiwe kuva ataranabirema. Ubwa kabiri twovuga tuti iremwa rya vyose umuntu aritegera mu ntumbero y'urukundo, kuko murabona Yohani w'umusaraba ashira ku munwa w'Imana Data ati umucanja gukunda. Uwo mucanja akunda umwana wiwe ari biremwa. Duhereye aho rero niho tuheza tugategera imvugo yubakiye ku majambo y'urukundo mu gusigura ivyaremwe vyose, ati umucanja gukunda niwe nifuza kuzoguha. Mu majambo make rero nguko twofashanya kubitegera. Ubwa mbere, kurya k'umunega yashimwe n'umucanje wiwe ni ku vyaremwe vyahamagariwe kuzosangira ubuhigwe bwa jambo butera akanyamuneza Mana Data, vyahamagariwe kuzosangira ubuninazwa bwa Data bafitaniye na mwana, arivyo Yohani w'umusaraba yita gufungura umukate umwe na Data ugahimbagwa n'ubutore bwa mwana nkawe. Mu vy'ukuri ico ciyumviro cari carashinze imizi mu buryo Yohani w'umusaraba yategera itorwa ry'abantu n'iremwa ryabo. Twese twatorewe ubuninahazwa bwo kubona Imana imbona nkubone, amaso mu yandi, tuyihweza nk'uko Data yihweza mwana, mwana nawe akihweza Data, maze umwumwe akaguma atangarira ubutore bw'uwundi, kuko ari ubutore bumwe bubengerana kuri umwumwe. Umucanja gukunda niwe nifuza kuzoguha, kugira ngo kubwawe twamane nawe, kandi afungura umukate ku meza urya nyene nanje mfungura, kugira ngo amenye ivyiza jewe mfise muri uwo mwana, kandi ahimbarwe hamwe nanje ku butore n'ubutoto bwawe. Yohani w'umusaraba ivyo araheza akabivuga mu nyandiko ziwe ku buryo bwinshi. Aha novuga nk'akarorero muri ya nyandiko yiwe isigura uruvyino rw'umutima Cantique spirituelle ku gatero kago ka 39 kavuga kati: hanyuma uzompa hariya bura bwanje kiriya wampaye wa musi. Mungu hariya uzompa no kuvuga sigura kwica umutima uzohabwa ari ubuninahazwa nyezina. Ubwo buninahazwa nabwo murumva avuga ati kiriya wampaye wa musi, ubwo buninahazwa n'ubwo urukundo, kandi bukaba ari ubwo buninahazwa yari yabuhawe kuva Imana iciyumvira kumurema. Tubisome rero ingene Yohani w'umusaraba heza
agasigura ako gace gatoyi. Mu mvugo y'uriya wundi musi, umutima wumva wa musi wahozeho kandi uzohoraho, uwo musi w'Imana utandukanye n'iminsi yo kuri ino si. Muri uwo musi muziraherezo Imana yageneye umuntu ubuninahazwa, kandi muri wo agena ko ubuninahazwa bwo guha umuntu yabuhawe kuva mu nkomoko atanararemwa. Ibiremwa byose rero biremwa biroreshwa ku ntumbero y'ubuninahazwa bitera bigana. Ikigira kabiri mu kuzirikana ayo majambo, nukuvuga ko ushaka kumenya ico turi nikidutera agahimbare, uraba ico Imana yatugeneye kuba muri Yezu Kristu. Iki ni iciyumviro gikuru cane kijanye n'uburyo bwo kuzirikana ubushikiro mu makanda ya Yohani w'umusaraba. Ubushikiro ni igihe cyo kuzirikana agateka Imana yateye zina kiremwa cose muri jambo wayo yigize umuntu Yezu Kristu. Buri kiremwa muri kamere yacu nyezina Imana yagitatse ubutore bukomoka ku butore bwa jambo wayo yaremeyemwo ibintu byose, nk'uko Yohani w'umusaraba bivuga asigura ubwiza bw'ibiremwa muri rwa rubyino rw'umutima nyene twamaze kuvuga, cane cane ariko arasigura akabyino ka gatanu. Ni naho Yohani w'umusaraba asigura neza yuko agateka n'ubutore ibiremwa byose bibikura ku Mana muri Yezu Kristu, bikaba vyabonekeye cane cane ku buryo mu gusangira kamere kavyo umwana w'Imana yigize umuntu, maze gutyo akazanira ubuninahazwa bw'Imana mu mubiri w'umuntu, hanyuma akazukana wa mubiri nyene kugira ngo iki kibiribiri cacu gishike aho umubiri w'umuntu atawushitse mu buninahazwa bw'Imana Data. Ubuninahazwa bw'Imana rero nibwo buhindura umuntu buhoro buhoro muri uru rugendo rwacu ko ngaha kw'isi, kugira ngo natwe tugende turahinduka tubengerana buhoro buhoro ubuninahazwa bukomoka ku Mana muri mutima mweranda, nk'uko Pawulo mweranda avyandika mu ikete rigira kabiri yandikiye Abanyekorinti mu kigabane ca gatatu mu karongo c'18. Icimbiro kigira gatatu ni nko gusaba, ese twese turongowe n'ivyo Yohani w'umusaraba yazirikanye twotegera ku gihe c'ubushikiro kitwinjiza mu kwinopfora ubutore n'agateka kacu bikomoka kuri Yezu Kristu umwana w'Imana yaje kwishushanya natwe, maze akatwereka gutyo ubutore n'iteka twaremanywe, bene ubutore n'iteka dutera tugana muri we. Niho rero tuzirikanye c'ubushikiro buvuga kuco turi muri Yezu Kristu, twaheza tukavuga n'igishika cinshi n'ukwemera kutagira ingero, tuti ngo mukama igihe cose muri jewe no muri twebwe, tubone kwama tumenye ico turi, kandi tumenye kwama tumenye ico twagenewe kuba muri wewe. Umucanja gukunda niwe nifuza kuzoguha, kugira ngo kubwawe twamane nawe. Afungura umukate ku meza, urya nyene nanje mfungura, kugira ngo amenye ivyiza jewe mfise muri uwo mwana, kandi ahimbagwe hamwe nanje ubutore n'ubutoto bwawe. Dutere iyindi ntambwe turabe nyene uko Yohani w'umusaraba tubwira ko mwana yishuye Data. Ndagukengurukiye cane dawe, uwo mucanje uzompa nanje nzomuha ubwiza bwanje, kugira ngo muri bwabone igiciro Data afise, kandi ko kamere nanje mfise ndayikura kuri kamere yiwe. Nzomwakira mu maboko yanje, kandi arurumbe mu rukundo rwawe, ubwiza bwawe buba ari bwo urukirurutsa. Dawe ati nibibe gutyo, nivyo bikwiye urukundo rwawe. Amaze kubivuga atyo, ibiremwa byose bica bibaho, biba ingoro y'umucanje yubakishijwe ubwitonzi bwinshi. Aha harimwo ivyiyumviro by'agakura, reka dushimikire kuri bitatu gusa muri byo. Iciyumviro ca mbere nuko nk'uko mu Kirundi bayamaze bati imfizi y'intama
itendera nka se. Ubwiza bwa Yezu Kristo dusangiza bukomoka ku bwiza bwa Mana se, ari we yadusangije akaba dawe wa twese. Nta na rimwe Yezu Kristo aduha igihago ngo tugarukire mu nzira. Ivyo tumukesha bidushikana kwa Data. Muribuka hamwe amaze kuzuka, Mariya Madalena ashaka kumufata yavuze ati ndekura mbanze ngende kwa Data. Hanyuma akavuga ati genda umbwirire bene wacu yuko ngiye kwa Data akaba ari na se wawe. Aha rero ce muraba uko mwana yishuye ya majambo Yohani w'umusaraba yari yashize ku munwa wa Data, avuga ati ndagukengurukiye cane dawe, uwo mucanje uzompa nanje nzomuha ubwiza bwanje, kugira ngo muri bwabone igiciro Data afise, kandi ko kamere nanje mfise ndayikura kuri kamere yiwe. Yezu Kristo twama twiteze rero sumwigisha gusa nk'abandi bagiye baraboneka mu bihande byose byo ku isi, mu migenzo no mu kwemera mu madini menshi, n'umuhuzanywanisha abantu n'Imana, kuko ko yakira abantu muri we abavyagiza mu bwami bw'Imana se, kuko kamere abasangiza ko mu gufata kamere yabo ni kamere y'Imana se. Aha tugaca twibuka iciyumviro nka kimwe kivugwa n'abigisha bekereziya ba kera batari bake nka Reneo Wiriyoni, Tanazi w'Alessandria, Gregori w'Inisa na Gregori w'Inazianze, bavuga bati Imana yigize umuntu kugira ngo umuntu nawe ahinduke Imana. Igihe c'ubushikiro rero kiza kidukabura kiti naho kuri iyi si hari urwango, hakaba ishari, hakaba ukwikekana, hakaba amarira, hakaba ukubesha n'ayandi mashano, Yezu Kristo aje muri twebwe, azanye muri iyi mibiri yacu ikizira kamere ya Data, izira urwango, izira ishari, izira ukwikekana, izira kubesha, izira n'ayandi mahano yose. Maze iyi mibiri yacu izoba yuzuye ubumana ayizaniye, agatera yiganisha mu gusangira ukubaho na kamere vy'Imana. Nico gituma ubushikiro butuganisha handi Leo mukuru yandika bimwe dusoma ku Noheli, ati niwibuke wa mukirisu we agateka kawe, ibuka umutwe n'umubiri ubereye ingingo. Yohani w'umusaraba nawe nyene nko muri rwa ruvino rw'umutima twamye tuza turavuga, ivyo vyandika ahereye ku buryo umuntu yagenewe kugera ahagenzwa n'Imana muri we. Avuga ko umuntu ashobora kunywana n'Imana gushika naho umutima w'urukundo Data akundiramwo mwana ari we mutima mweranda, mwana nawe akakumukundiramwo Data ari nawe ubana n'Imana, nywana nawe akundiramwo Imana n'abantu. Ahejeje kwandika ivyo nihacamera nk'uwusemerera ati mwabantu mwaremewe guhamagarirwa ubukuru bungana gutyo mukora iki? Ibirabarazi ishinga ijoro n'umutaga n'ibiki? Ivyo mwiruka inyuma n'ivyo hasi, ivyo mutunze n'ubutindi. Ehe ubwo ruhumyi rw'amaso y'imitima yanyu ko imbere y'umuco ungana gutyo mwebwe muri mbumyi, imbere y'amajwi asamira ntacyo mwebwe mukaba ibitumva, ntimubone ko iyo muriko murarondera ubukuru n'ubuninazwa muguma muri batindi kandi bato muri ivyo vyiza, mukaguma muri vya bitazi n'abanyarushari. Ivyo yavyanditse muri ca gitabo nyene c'uruvyino rw'umutima mu gatero ka 39 mu karongo kindwi. Twaremewe rero gusangira n'Imana ubuzima nk'uko twoba natwe dufise uruhara mu buzima bw'ubutatu bweranda. Umucanca gukunda niwe nifuza kuzoguha kugira ngo kubwawe twamane nawe, afungura umukate ku meza urya nyene nanje mfungura. Imana Data yifuza kugaburira abana bayo umukate w'ibibondo ku meza ya mutima ataremwe wa Data, kuko tutaremewe kubuguza utuvunji dukoroka kuva ku meza ya Data, twaremewe riho gusangira hamwe nawe
ubu ninazwa n'ubutore bw'imyaka yose. Iciyumviro kigira kabiri mu kuzirikana iyo nyishu ya mwana nuko ikibanza c'urukundo rwa Yezu Kristo mwirangurwa ryuko gusa n'Imana, ikibanza c'urwo rukundo ari ikibanza kiri hagati mu gutegura ivyaremwe byose. Nta kuntu twotegera ibiremwa tudategereye yuko byose vyakorewe mu rukundo rw'Imana no mu rukundo rwa Kristo. Yohani w'umusaraba niho twabonye yuko aca yandika ko mu nyishu ya Yezu Kristo umwana w'Imana avuga aya majambo ati nzomwakira mu maboko yanje kandi arurumbe mu rukundo rwawe, ubwiza bwawe ari bwo burukirurutsa. Aho imvugo ya Yezu Kristo si ya kamere kiwe gusa, ni nk'iyoba iri hagati y'umucanje n'umunega. Ukwigira umuntu kwa Yezu Kristo ni nkakurya k'umusore yakira uwakunda mu maboko yiwe ku munsi w'ubugeni. Uwo yakiriwe nawe urukundo akunda uwo musore rugatera rumururumbamwo kandi rukarengera noneho uwo musore rugashika ku miryango, rugashwara kuri abo bose uwo musore akunda ruhereye ku muryango wiwe. Natwe umuryango wa Yezu Kristo n'Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda atwakiranye urukundo rwiwe, urukundo dushiramwo niho rutugeza kandi rugaca ruvaho, kuko Data na Mwana na Mutima Mweranda bakunda ibiremwa byose, rugatuma dukunda ivyaremwe byose muri Yezu Kristo. Aha rero ni hamwe Imana ari rurema, kuko ari rukundo kandi ishaka yuko abo yaremye iba vyagiza mwuko imeze, iba vyagiza mwo kuba urukundo muri Kristo, we rukundo rwibonekeje. Yezu Kristo rero araza akatwiyegereza rundo mu kutwereka urwo rukundo, akatugirira ikigongwe, akatuba hafi tugwaye canke dushegeshwe n'ibindi, kugira ngo tubone yuko koko atwakiriye mu rukundo rwiwe, akatwinjiza mu rukundo rutagira agakura rwase. Yohani w'umusaraba igihe ari waduherekeza ngo tunyegeterwe n'ivyo duhimbaza mu gihe c'ubushikiro, asa n'utwibutsa ko dutumiwe ku bukwe tutoshobora kwicigwa, turi kumwe n'umugeni naho twoba turi mu bitugora, turi kumwe n'ubutuzaniye ubwiza n'ubuninazwa bwa Data. Uwo mucanje uzomba nanje nzomuha ubwiza bwanje, ni bwa buninazwa umwana w'Imana yari afise isi itararemwa, akaba ari nabwo asangiza ekleziya, akaba ari nabwo asangiza n'abana b'Imana akunda cane, nk'uko tubisoma cane cane mu Banyefesi ikigabane ca 5, ibaruwa Paulo yandikiye Abanyefesi ikigabane ca 5 umurongo wa 26, canke ivyahishuriwe umutima wa Yohani mu kigabane ca 21 mu karongo k'9, canke mu njiri ya Yohani mu kigabane c'17 ku murongo wa 4 n'uwa 5, canke ku murongo wa 10 n'umurongo wa 22. Iciyumviro kigira gatatu tugisanga muri aya majambo ngo dawe ati nibibe gutyo, nivyo bikwiye urukundo rwawe. Amaze kubivuga atyo, ibiremwa byose bica bibaho, biba ingoro y'umucanje yubakishijwe ubwitonzi bwinshi. Yohani w'umusaraba biraboneka neza ko mu kwandika gutyo mu mutwe yari afise uko igitabo c'amamuko kivugiremwa ry'ibintu byose. Mu kurema umuntu bisa nuko habanje kuba inama mu Mana. Tukaba twibuka ca gitabo c'amamuko aho kigira kiti ingo tureme umuntu asa natwe. Kwa Yohani w'umusaraba naho imbere y'iremwa rya byose ni Data aganira na Mwana ko yomuha umukunzi, uguca ashira Mwana muri ico kibanza, kuko aba ari uburyo umukristo wese asoma igitabo c'amamuko amurikiwe no kumenya ko Data atayindi mvuga afise atari yabonekeye muri ijambo yiwiwe, nawe akabaja ari ijambo atanga ubuzima kandi atagifise ubuzima kitabukuye kuri we. Nta bundi buryo buriho rero kuko iyumvira ivyaremwe ku mukristo. Hanyuma hakaba hari iciyumviro gikuru kiri mu gitabo c'amamuko Yohani w'umusaraba asa n'usubiramwo ngaha.
Imana irangura ico ivuze, ivuze ico yavumereye gica kiranguka. Mwirema dusoma ko yavuga iti umuco nubeho ugaca umutaga utandukana n'ijoro, izuba rigaca riba riryo riboneshereza umutaga, n'ibindi byose bikagenda biraremwa gutyo bibaho kubera ijambo ry'Imana. Na kera narindi Imana ni ntayagabiri, kuko ijambo ryayo riranguka nguko yarivuze, kandi ari ijambo ry'urukundo. Yohani w'umusaraba imbere yuko mu minsi y'ubu havugwa cane byo kwitwararika ibiremwa byose, kuko bisangiye n'umuntu amazi, bigasangira n'umuntu imbemo n'ibindi byose bitubeshaho, yari yaranditse yuko ibiremwa ari ng'ingoro y'umugeni wa Kristo, kandi akanongera kuko byose bikoranye mu bwitonzi bwinshi. No kuvuga ko kimwe kimwe gifise intumbero yaco, kigafikira intumbero y'ico kibwirijwe kuba n'ico kibwirijwe kurangura ubwaco, hanyuma muri rusangi bikaba amagiriranire atagikandagira ikindi canke ngo kirengera ikindi. Biratangaje rero kubona mu civugo ngiki kimaze imyaka irenga 400 canditswe, dusangamwe inyigisho nderamutima ihera ku ruhererekane rw'ibitangaza Imana yakoze kuva yiyumvira ikiremwa muntu gushika ku kwigira umuntu no kuvuga ko umwana wayo. Harimwo inyigisho yerekeye ico umuntu basana n'ibiremwa, kuko ibiremwa n'umuntu byose bibayeho kugira ngo bimubere ingoro y'umucanje wa Kristo. Ivyo bigasana amajambo Papa Francisco yakoresheje muri rya kete rutura rikuru yandikira bemera n'abatemera kugira ngo bitwararike ivyaremwe byose, rya kete ryitwa Laudato Si, akabibutsa ko umuntu ari mu biremwa nk'ufise ikibanza n'umurimo muraba muri iyi nzu dusangiye twese, abariho ubu iyo bava bakagera, hamwe n'ibibakikije byose, hamwe n'abazodukurikira n'ibizoba bibakikije byose. Twava duca twihuta tuzi turavye inyandiko za Yohani w'umusaraba, ukurabana ibiremwa ijisho ry'umuhangamana ribona kure n'ibisanzwe ihibambewe. Ariko tubanze tugaruke kuri iki gihe c'ubushikiro. Nivyo umuntu w'umuhangamana ntashobora kubona ibiremwa, ntabibonemwo ubwiza bw'Imana, ntabibonemwo ko bisangiye urugendo. Ariko rero turabe ngaha mu bushikiro, twiteze Yesu yaje kudukiza, tubone yuko kwizigira dufise si twe tukwifitiye gusa, tugusangiye n'ibiremwa byose, kuko nukwizigira kubona yuko kuri iyi si hari amakosa, kuri iyi si hari avyonona iyi nyubakwa y'ibiremwa Imana yashatse yuko yoba rutura. Ariko rero uko kwizigira yuko byose Yesu Kristo yabicemo kandi azoguma bityorore tugusangiye, n'ukwizigira ku biremwa byose. Hariho rero kuguma tuvyibuka hamwe n'ukumva ko turi kumwe n'ibiremwa byose mu kwizigira umukama aje kuduheka mu mugongo muri mutima wiwe, atera tuganisha mu bwigenge no mu buninazwa n'amahoro by'abana b'Imana. Ibi bisa na bimwe dusoma mw'ikete Paul Mweranda yandikiye Abanyeroma mu kigabane ca 18 ku murongo w'19. Mu bushikiro rero dutembewe imbere na Yohani w'umusaraba, tuzohimbaza hirya y'ejo, dutize imitima n'amajwi yacu ibiremwa byose mu kwambazanya ukwizigira ukuza k'umukama kwa buri musi muri umwe wese no muri twebwe kuri iyi si, tuvuga tuti Maranata, ingo Mukama Yesu. Mugire ubushikiro bwiza mwese, murakoze.